wifuza gukura ko birakunda neza upfa ko neza urashobora gushira ko tattoo and then wumva utayiryoherewe ugacuza ukayikurako umubiri usubira kumera kwa kundi canke haraguma ko amabara nyene uragaruka kujya nyene ni mu myaka myinshi umaze hari umusta aho ngaho mu Burundi canke naho yo bari muri East Africa umaze gushaka tattoo ni benshi aba Lavashe Alvin Smith ariyo Ciprolite ninde abandi nabo nibo muri East Africa Palaso namye nibaza ikibazo kubera iki ujya kugira ivyo boro kambara iziga hano nakubwira ikintu cyose ifuko gikoramwo isuku kuko umubiri ashobora kugira ama microbe canke kugira ikintu cy'infecta ifuko gishiramo isuku n'umuntu ugira ukorera akabona yuko ibintu ukoresha ari by'isuku iyo uri kurinjiza urushinge harava amaraso oya si menshi urushinge ni gwinjira urushinge rucako hejuru Yes, bakunzi ba Bude, bakunzi ba Buja Hit TV, ni mwaramutse canke mwiriwe bivanya na mwerereye. Nkuko musanzwe menyereye kuri mikoro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe. Behind camera turi kumwe na Juma Jux Beje Dollar Capital musanzwe muzi umwe mu bahungu bameze neza batuma ama image canke amashusho mubona niwe atuma nyene bisa neza. So twaramye kuza turabazana ibiganiro bitandukanye uyu munsi rero. Hariho aba jeune canke ugwaruka ngahi iwacu dufise bafise ibintu byinshi bakora mugabo bituma babaho aho kugeraje kwiba canke akora ibindi bintu bitari sawa ugaca usanga afise ubundi ibindi binakora twe tutazi kandi tuba tugomba gushigikira nyene ivyo abajene bakora so umunsi rero tugikora umujemo umwe araho arafise akaza akora muraza kwibona tubibutsa gukora subscribe kuri Buja Hit kugira ibiganiro dukora bize birabashikira bro vipi uko sawa meze neza fresh kwe mwaramutse neza nanjye ndabaramukije meze sawa fresh nkuko munabivuze turi kumwe n'umwe mu bahungu bashobora kuba bafise kandi kazi bakora muri ko murabibona ngaha byinshi muragenda mubibona reka kwakire canke tukuramutse kuri kamera za Buja Hit ndabaramukije nkabanyitwa ku mazina y'akazi ni Thomas Meza 3 ku mazina nawe n'abavyeyi nitwa Guy Frank Maso Meza 3 Maso Meza warikuye Maso Meza ni izina nyene kujya mukira abana umuntu ashobora kukwitwa par hasard ama bakaca barifatiraho gushikaho rifata baca baragira nitwa no mu kazi nasanzwe menyere no gukora none by'ukuri ufise Maso Meza n'itirabi bon urakoze reka tukwegereze ya tugiye kuganira rero ariko ntituri buze gukora ikibazo ca mbere umuntu ashobora kubaza ati ni ryari wabonye ko canke ni ryari wiyumvisemo ko ushobora gukora uyu mwuga canke iyi bintu urakora aho hari l'an 2013 nanatanguye gukora gusa gukora sinakora nk'ibintu vuga ati ibintu bi professionnel byane bya kera byari bigezweho ko bagucumita inshinge ibintu nyene bitari bifashe canke bagakoresha bwo machine buri electric ariko bwa pirate bikorera mugo ico gihe je sinakunda gukora nakunda gukora ibintu bya electricien byo kuinstalla amata byo wije nivyo nize ariko nsanga nisanze muri monde ya kuko ivyo nakazi naronkamwo canke cane gusumbaho hari rya 2015 2017 ngirwa amahirwe rero canja ikampala rero camura rero n'abagenzi babikora warugiye kwiga nangiye kwiga gusa rero camura n'abagenzi babikora kandi banateye imbere banafise ivyuma bigezweho mitaho ndavyigiraho buke 2017 fin none aciye ngaruka ino rero mu Burundi zanye vyanje cananguraho officiellement rero yes ni ibintu byinshi muri ko murabona hariho navuga ngo ukoresha iki iyo utanguye gucapa canke kugira ikintu umuntu aguhaye wowe ukoresha iki gucapa bisaba ko ufise machine gun akaba ari iyo ufise mu ntoki yego akaba ariyo na power soup nakaba ari akaba na ufise na carbone detol encre ibyo byose bifise akaba n'urushinge utu tuntu n'uduki turimo ngaho iyi ni encre niyo bitwa Kirundi
ankle nk'irangi irangi mugabo si irangi komuteni irangi ry'umubiri Okay. Ibi bintu umuntu agerageje kumva ushobora kubimazemo igihe kitari gito urumva 2017 ubu kuja mu myaka canke dufatiye kuri 2013 nk'imyaka 10 hariho abantu batayibona neza hariho n'ababibona neza mugabo umuntu yavuga ati nakazi kagutunze cyane vraiment ko kanonze gushika nisa ikintu cyose nifuza canke besoin yose nje ndayiha gusumba ko noja kwiba canke kugora umuvyeyi kuva utanguye kano kazi ni izihe ntambamye umaze guhura nazo challenge ni nyinshi kura nk'umuntu mutavyumva kumwe canke akibaza ku kazi ukora na kabavayo nigatahuritse nico challenge yanini umuntu akunda guhura nazo n'ubundi abantu benshi bahora bavuga ko abantu bakora mene kano kazi kanyu canke iyo babonye nk'umuntu afise nka tattoo usanga bamufasha ukundi kuntu wewe ubyakira gute kumva ko umuntu ashaka kwita izina rye ryose ashaka kwita ikirara ashaka kwita irindi zina bivanye n'akazi kawe ubyakira gute ivyo je naco bimindura ko kuko ivyo umuntu abikwita bivanye na comportement yo umuntu abifise ngene yitwara mu kibano ngene yitwara mu bantu n'ahandi tattoo ni symbole y'ikintu kiba carakubaye ko mu buzima si symbole yo kuvuga ati niyo muvoye canke iki kuko ikintu imaze kubona kikwinjiriza 2,000 nakazi kuko gusumba yuko kwigwa kwirigara ari gutinga abantu mwiba canke gukora ibintu bitahura bitamwanya niko ndabibona tattoo ya maki ushobora gukorera umuntu iba ari yanga 40,000 akaba ari gato nyine gato gasanzwe hanyuma izindi nazo ni negociable. Okay. Tumenyereye ari abantu bashira ko amata tugasanga barabyimbye cyangwa usanga bagize ikindi kibazo mbe wewe ntibiragushikira ngo ube woshira ko umuntu tatu mumere nabi oya ivyo bivana na equipment y'umuntu karakoresha na soin y'ukuntu yabifashe inde wowe canke uwashiriye nyene gukora iyo tatouage kuko umubiri bisaba kuwutreta neza ugira ukorera ugakorana ikintu n'isuku ukabisukura ukanamukorera ikintu ciza ku buryo nawe abona yuko ukoze akazi kari keza. Yes bandanye umukorera uyu muntu ndakubaze nk'umuntu icyo kintu uvuze ngo kwita ku umubiri ukawitaho je ndashobora kwishira ko kwita ku mubiri ukoga canke urwo rushinge rurinjira mu mubiri bro ni sawa sawa neza uri kurabara mugabo urumva nta kundi Roje rero nuko ugashize n'ahantu ni keza mugashize ahantu hataboneka kandi umbona umengo ushize ko Yesu na Yesu yaratubambiye bamucumika imisumari why not tudashaka kumushira ko bon kandi je ndagashigikiye ko gushira ko iyo novugaga gute novuga kari nk'ifoto ubushize ko ndagashigikiye n'ukuri bro none ndakubaze nk'ubu je nshingira n'ubwo nashaka uzonyishirire ko mugabo eba shingira ubwoba n'ukuri. Guys, uyu mutipe ni umuhanga sana nimvuga ngo umuhanga ubyumve kuko donc arashobora gushaka ko tatu ngo kanayifuta nibyo zaraje kuko inyuma yaho naronse agira neza bamfata mu mugongo barasapotinga twaragize ikintu turazana imashini ikora ko tatu yishirako
ubu wifuza gukura ko birakunda neza ukava ko neza urashobora gushirako tattoo and then wumva utayiryoherewe ugacuza ukayikurako umubiri usubira kumera kwa kundi canke haraguma ko amabara nyene uragaruka kujya nyene kujya wahora na tattoo kandi urava ko yose neza hariho amatatu dora twumva ngo ari amagaranti garanti ziriho ariko ino nazi nukubonga izi ushirako ni Burundi ngereka yifuje kuyifuza Imana kuraje nibiba byoroshye mugabo ari ahantu kuri umukate nyene bugomba gukomera kujya Budahit nibyo twababwiye rero hariho abajene ngaha iwacu dufite bafite ibintu byinshi bakora mugabo bakeneye support bakeneye gutembera aho kugira byo kwibarabara yicare yibe cyangwa usanga ari mwirigara atabirize babwira ababyeyi abagore urumva ko ibi nibyo bita kwihangira umurimo ku bajene bo ngaha iwacu cyangwa ko yihangira umurimo urumva ko ashobora gukorera 200 mwumvise ko tatu ya nyuma ashira ko ni 40,000 ibaze rero abashize ko nk'abantu nka batatu ku munsi urumva ko ashobora kwirihira inza kiyambika neza uracabiwanyuga bro jewe ndacabiwacu ariko umuntu nagiye nakura ahamagara kumwe iwabo kwase uza gusohoka ukarondera kuko nakurikiye umuryango kugira abana n'abakore kanagira birakorohereza ko rero uduhera nyene dufungura neza oya icoco ariko urumva noca imyaka yose uzoguma kwa se na nyoko uteza naho gusohoka ukarondera bro muri kano kanya uri kushira ko tatu ku muhungu n'abakobwa bari bakorera benshi Instagram anje no uja ko basanga ko kandi bashira amaparti nyene ari sexy mugabo ibyo bimayendije narakinda kubwiye wo kurashika n'ahandi uguma hajya nyene ufite nashaka aho umuco ku bantu ushaka kwibaza ico kintu ushaka kwibaza ko uri umukobwa ukajya gushira ko tatu ku muhungu akagukora ko bivugwa ko batanga moya mbiri nashaka nyene ubaho umuco ku bantu bashaka kuba biyumvira ibyo bintu nagira ndababwira ibyo biyumvira katari byo ukuri nuko baza tugakora akazi akaguhamera mwumvikanye amara akabandanya mu vyiwe vya moya mbiri vraiment no kutubeshera bro ntago tuze kukurambira ko yakuri mu kazi kandi usakazi kenshi mugo umuntu akibaza ati kuva watangura kano kazi ni iki kintu umaze gushika ko ushaka kuvuga ati jewe iki kintu vraiment ndakirabye nico nakuye mu kazi kanje ni byinshi cyane narunguye connaissance byaramaye guhura n'abantu bakomakomeye benshi banifuje kumfasha n'ubu bakiriko bamfasha byaramaye kugura ibintu byinshi kwikenura guterera ikintu mu muryango nivyo hanini Okay, mwumvise rero ko ni byinshi yaronse muri kano kazi bahora bavuga ngo nta kugaya akazi uyu ugaya akazi urahwera muto ni mu myaka myinshi umaze hari umusta aho ngaho mu Burundi canke naho yo bari muri East Africa umaze gushaka tatu ni benshi aba lavashe naramugiriye kandi kera Alvin Smith ariyo aba ni bandi sinze bunakiri ni Ciprolite ninde abandi nabo nibo muri East Africa Palaso kuko o mugenzi wanje twigana Kampala no yatera ba Palaso ba Chameleone aba Fefe Busi nabo mu Buganda mugabo hari kare kera naragarukene Yes guys murumva ko maso meza amaze gukorana n'ibyamamare ngahi wacu na Kampala urumva ko bakoranye bro namye nibaza ikibazo kubera iki ujya kugira ibyo boro kambara iziga hano nakubwira ikintu cyose ifuko gikoramwo isuku kuko umubiri ashobora kugira ama microbe canke kugira ikintu cy'infecta ifuko gishiramo isuku n'umuntu ugira ukorera akabona yuko ibintu ukoresha ari by'isuku iyo uri kurinjiza urushinge harava amaraso oya si menshi urushinge ni gwinjira urushinge rucako hejuru rwandika kujya ku ikaramu guys
murumva rero ko dushigikira abana bacu canke Burundi bwejo. Ikibazo gisa nk'ari canyuma niki kintu wobwira bamwe mu gwaruka, bamwe mu bajene dufise ngaha ashobora kubyuka yicaye kwibarabara ukarinda bwira yicaye kwibarabara ari kuri kwicupa kumva ko ubuzima bwo mwirigara ari bwo buzima buzomubeshaho kuko benshi razi ko abajene bacu badakunda no gukora. Niki kintu wabwira? Icyo nohamagarira abajene nkanje kandi turingira même generation niko nohamagarira yuko twohaguruka kurya umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu abiduhamagarira dukura amaboko mu muzu dukore umuco umwe wese ashoboye ko yohaguruka mu kutarindira yuko kakazi ko mu biro kuko aha twese twarize twarahejeje ariko siko tuzosha turonka ubuzi canke ibyo twize biduho ubuzi ariko dufise idea tugiye hamwe tuhana ama idea menshi kandi tukagira ibyo dukreye tugatanga n'akazi tukanakoresha abantu gusa ibyo byose bizokunda tuhagurutse umuco umwe wese ashoboye akagikora mu nyuma ikazotera kiduteza imbere. Niki kintu usaba muri rusange novuga gute abakunzi bawe abaza kubona ikiganiro canke abafana bawe donc nawe muza kukubona akamenya ko waciriye ko tatu Alvin ashaka kukurondera niki kintu wamubwira ugira ko unavuga platform zose ukoresha kugira abantu bagukurikirana? Dusaba gushigikirwa nico hanene twosaba tukanahabwa agaciro kuko twese turabana b'igihugu. Hanyuma icyo nasaba abafanzi banje ni kwandanya bankurikira bansapotinga icyo ndabembeye nuko nazoba maramaza ahubwo nzoguma ndabakorera ibyiza gusumba hajya bari banzi ama platform yanje kuri IG ni Thomas Meza 3 Facebook nuko nyene Maso Meza 3 Snap nuko nyene na YouTube nyene Maso Meza 3 twumviyindi nibyo ukora byose bishira kuri YouTube byose birajako. So guys murashaka kujya kumusupportinga kora follow kuri Maso Meza 3 kuri Instagram urumva ko iryo zina nijya koresha kuri platform zose YouTube Facebook ni ufise page ya Facebook ya ndayifise niyo nyene iryo zina iyo nyene itanguye kwera yitwa Ink Master Ink Master Jesus igena zina nago narishobora ugangira ngo bayu Ink uvuga mu majambo maremare Ink Master rivuga rimwe Ink oya indomi imwe ni I na N na K amagachwa M na I na S na T na E na R. Okay mujye kumufollowinga kuri Instagram mubone byose ni muzo mwandikire azobibabwira. Iyo naganiriye n'umuntu hari akabazo ka nyine mba ngomba kumubaza. Uri Murundi ndibaza? Jewe ndi Murundi cyane kwijana. Wavukiye? Jewe ibujumbura. None nkubunda kubajije ngo wavukiye akatumbwira ngo jewe kandi ari wote ko turavugana. Oya biracanga rega ari Bujumbura? Yego. Navukiye Bujumbura. Ni ikihe kindi gihugu gero kibera mu Miss Burundi? Nta kindi. So guys man mujamara nize mubona ariko aragira ibintu reka tugushimire cyane wowe wakoze subscribe kuri Buja Hits reka tugushimire cyane wowe uri fata umwanya ukaraba iyi video yose Buja Hits yarabeme kuzirebazanira ibiganiro bitandukanye harimo n'abajene biteje imbere simaka tuze turazana aba star ngo baririmba tugoma no kuzana anya bafite ibyo bakora kugira mu bashigikire. So jya kuri Instagram yiwe Maso Meza 3 umufollowinge uburabe ibikorwa byiwe wowe uri bukubona no video urusharinge kuko ahangara abastari benshi batashobora kuba bazikwana bikora ibintu mwabonye ko akora ibintu by'ubwenge kandi afite na machine zimeze neza nibaza ko bose babibona. Ijambo rya nyuma ku bakunzi ba Buja Hits canke abemeye kuza kuraba bro nuko ndabakunda kandi ndabemeye kwama ndabaye ibintu bimeze neza kandi bisukuye nongeye ko yuko tunagira ama piercing meza hano hose haba ku bakobwa ku bahungu abana bose turayiteguye. Ukorera he? Bigatema ngorera mu Kibenga ariko mena tugira twimukira ko twimukira gukorera muri Kibenga ariko umuntu ashaka kuguhamagara ukamusanga nkiwe ukamukoresha bivana nawe nyine icyo ashaka. Okay, nibaza ko watanga nimero zawe 70 00 17 98 ndawa muri kamera Maso
70 00 17 98. ku busanzwe ni jwi ryawe Yego. Nirirenga. so reka tugushimire ko wemeye kuganira na Bujahid. Sawa namwe munakoze kandi mwongera mushigikira impano z'abana b'u Burundi. Yes bro, pole sana rero wihangane nawe. Nta kundi nuko nyene icyo umuntu akunda arihangana. So kuzo Bujahid mwebonye rero ikiganiro naha kihereye ariko mwumvise ko ushaka kumuronka yabuze ahantu umusanga mwibaze ko muza kubikora. So kora subscribe kuri Bujahid kugira ngo ndababwira ko tubura abantu 2,200 ngira ngo kugira dutware award 100 tubikwize kuri Bujahid. So niko kanya ko kugira ngo ufate iyo video uyihe uwundi nawe uwundi kugira ngo ibintu bimere neza. So thank you guys, tuzasubira.